Abahinga bakorera mu gisata c'ibikorwa mvabwenge œuvre artistique mu gifaransa ntibakigwiriye cane mu Burundi. Muri bake basigaye harimwo Prosper Ndacayisaba wo mu ntara ya Gitega. Uwo muhinga akaba amenyesha ko uwo mwuga umazemwo imyaka myinshi cane kuko yawutoranye mu muryango wiwe. Imazemwo imyaka irenga 20, ariko intango yavyo twe papa yarasanzwe nawene ari umu artiste. Umutama yitwa Tungimana Jerome, akaba yari n'umwarimu yigisha kubiragira ibintu vyo gucapa no guhingura ibintu mu biti. Hama rero kuva ariko igiriye mu magume amashuri twaciye tuyahagarika tuja muri atelier kwa muzehe, aho dushobora kuza kubandaniriza i Bujumbura mu atelier akomakomeye nka bita graft na aprobare atelier de production des objets d'art yakoreye Bujumbura. Twaciye tubandaniriza hanyuma tuvuye Bujumbura twarakuriye ahantu henshi muri za Interbanke, amaca turagaruka ino Igitega kugira ngo dukore natwe ivy'iwacu. Nuko akaba arivyo turimwo, aho tugeze urwego rukomeye rushimishije, aho tugeze ku rwego rw'uko tuja no hanze kubimenyekanisha no kubidandaza muri za EAC. Yego n'urwego rw'igihugu twabaye aba gatatu, harabaye amahiganwa tuba aba gatatu. Iyaba ataca gukuramo uwo mwuga aba yarawuhagaritse, ariko siko biri kuko ubuzima bwiwe ariho abukura, eka mbere ubu akaba ageze ku rwego mpuzamakungu. Kuya mpamvu ati umwuga urakiza akunguko karahari. Turafise abantu twarabigishije, turafise aho tuba, turafise ingene twiyunguruza, amajambo make bimeze neza, n'umwuga umeze neza gose. Yamatubwiye ko mwabaye abambere mwabaye aba gatatu ku rwego rw'igihugu. Yego. Amahiganwa amaze kwitabira muja kugira ni nkayahe? Ni menshi nk'ubu twaheruka i Tanzania, amahiganwa mu kintu bita sabasaba, aho bita mu mezi kwa findwi twari Juba muri Sudani nahone mu bintu vya EAC, no mu kwezi kwa 11 ca 12 zoja muri Kenya. Mahiganwa kandi Burundi bwa mutwara ikibanza ca mbere mu vyerekeye imico n'akaranga. Mahanishwa hanze duca dutwara ivyo duhingura mu biti, tugatwara n'ibi bajisha, n'ibi vya vaneri bajisha, ibiseke n'inkoko. Pentire nta dutwara. Iyo mugiye hanze mushorerwa n'abantu abarundi babayo canke oya nuvuga ibintu vy'i Burundi barabikunda gose ko n'ibintu vyiza gose kugira namwe mubibona. Nubwo naho tuba tugiye muri amahanishwa y'akarere ka EAC, Burundi kuvyerekeye ibintu vya art twama dutwara ikibanza ca mbere. Abarundi bati nyakwigenda ko ntari mirimeshi. Umukuru w'igihugu nawe ararivumera ati tugiye hamwe birashoboka. Prosper yaragiye hamwe n'abandi bahinga bakora ubundi bwoko bw'ibikorwa mvabwenge kugira bikenurire hamwe. Twebwe twabwiye ko dukora mu biti, mugabo kubera twaciye turondera abandi bantu bafata nk'abafatanya bikorwa, turafise nk'abakenyezi nka bino biseke mubona, n'abamama bagiye hamwe bagira ishira hamwe, baca dukorana nabo kugira dushobore kubarondera ingene bashobora kubidandaza, baca babizana ngaha hama tukabibadandariza. Cyo mubona n'abacapa bose twaciye tugira ico kintu mubona ngaho hejuru citwa site artistique de Gitega, twaciye tugira ikintu kimeze nka cooperative. Hama tukaca dukorera hamwe, ukuvuga abajisha barazana, abakora mu mapentire bakazana, tugasika ibitire tukazana, tuza ni point de vente ko dushobora kuronka ingene dushobora kubisohora. Umva musanzwe ni mukorera hamwe aba artiste batandukanye, abacapa n'abajisha. Gukorera nakaye mu kuba dusanzwe tuyimirizwa no gukorera hamwe. Akunguko karahari, kurabona nk'ibibazanye babizana misi yose kwa Mungu, kubera biri nko mu mitumba ntaho bibagurira, kandi isoko yavyo ni dimanche. Nko twe dukorera ngaha adufise adresse, ugikeneye kuwa mbere mu ndwi hagati ashaka kuza kugitora ngaha, hama kwa Mungu baca bazana ibindi, urumva bararonka ingene ibintu vyabo bisohoka bidandazwa kandi bimenyekana. Uko bisohoka niko bitarabimenyekana, niko n'isoko bayimenya ko ihari. Mu bikorwa mvabwenge vya Prosper Ndacayisaba n'igihugu kiraharonkera akoyoko kuko amafaranga yinjiza akurako igice ashira muri leta. Turaterera gose, ni kuvuga nk'ubu OBR turayiriha, turadeklara, turaterera muri OBR, taxe communale tukaziriha, tugatanga n'ubuzi. Ko ndako dukorera amashira hamwe dutanga n'ubuzi. Yego. Naho tubona mukorera nga Igitega, murakunda kuronka abakiriya muronka benshi nabo ngaha mu Burundi canke hariyo n'ingenzi ziza? Twabwiye ko abakiriya ari ingenzi bwa mbere, abantu baja hanze
ingenzi zose zishikiye ngaho Igitega bashaka no mu Burundi bwose ahantu barahazi baca bahitana tuganuke abo baka amahoteli amaresitora uburaro baca baza bakaduhamagara tukabafasha kubereka ingene tukakora ivyigwa vyinshi ashobora kubadekorera amahoteli yabo no kunahacapa no n'ivyava n'ivyo tukaca twadekoza ibintu vy'imico n'akaranga usanga ari ibintu bimeze neza gose. Nubwo biruko ugwaruka nirutijukira ico gisata nta kibuza mu minsi iri imbere kizozimangana. Usanga igisata twagomba ko cyo kwaguka kandi n'abantu bakabihurumbira kubikora bakabumura kubikora kurabona ibintu vyerekeye nko kujisha byo guhingura mu biti mvabwenge n'ibintu urabona abana bubu cy'abanyeshuri bubu bagomba kwiga ikintu bagomba kwiga ikimotari bagomba kwiga mekanike ko twino ibintu bisaba ubwenge kandi bigasaba kwiga igihe kirekire benshi rero abantu benshi barabitinya kuvyiga ko si bimwe biga ngo ni formation y'amezi 3 canke 6 guci ngo bimenya ni ibintu bisaba kubanza kwiga kumenya gucapa hamukamenya ntambwe ya mbere kugira amafungu gusikibita kunetwaya gushika aho zosiga ikintu umva n'ikintu gisaba yuko n'imiburo yoburi uciga nk'imyaka 3 agwaruka rego ubu ubabwiye ngo baze bacabona ko menga ufumaje kwikoreka imota caka igimekanike cyo mu mezi 3 c'amezi 6 babashoboye kugira ico baronse rero dusaba leta yuko yohimiriza ugwaruka nyabuna rukaza ko nko mu myaka iri imbere batavyize igisata c'imico n'akaranga tuzohava kifudika Burundi. Aho mu ntara ya Gitega kwa Prosper ndacayisaba haradandarizwa n'ibikoresho vyo muri kahise ku Burundi nk'ibihete n'ibindi bitandukanye.